sinzi rero yuko Yeah. yoba ari kosa tuba dukoresha kubera ko urumva burya n'ingorane akazi kose kaba gafise aho kagoreye n'aho koroheye. Ya ico nico Mm. akazi gafise aho kagoreye Mm. ariko reka tuvuge haraho nawe dufate wowe ku ruhande rw'iwawe Nigiye kuza. urabona hari igihe usanga wakoze nk'ikiganiro runaka ugasanga hari aho urimo uravuga amajambo ashaririye. So bakunzi banyishu media hano kandi kuze John muvyara wanyu ciao meze neza ndabakunda sana hano kweri ndanezerewe cyane kandi kugaruka imbere ya kamera. It has been long time, so I'm here, I'm back on the screen niko bavuga mu Cyongereza boss. Hama turi kumwe na boss bahe tarananiye mu Kirundi kubera ndiko ndavuga Icyongereza bahebi yake X-ray bomb Icyongereza cyaje ari cyinshi no munsi. So rero hano twicaye turi muri biro kandi murabizi ngaha kugira ngo muramenyereye turi mu biro byacu bya Inyishu Media. Hama icatuzanye cyane n'impanuro ndazi neza abakunzi ba Inyishu Media mudukurikirana kenshi ku rubuga rwacu rwa YouTube. Muramaze kugira ama commentaire menshi, gusa hariho bamwe bafise umutima, bamwe bitanze, bamwe bitahuye, abantu bakuze badukurikirana babonye ibikorwa byacu, babonye ingene dukora, bahisemo kugira ngo baduhanure, batwereke inzira twofata, inzira twojana, kubera ko turabajene ngira ngo mabibona, turabasore b'imisonga, hari aho dushaka gushaka, turafise target, turafise ivyo twifuza kugerako. So rero nk'abantu bakuze, abantu bamaze gutahura, bamaze kubona igikorwa icarico, bahisemo kugira ngo baduhanure. Hama muri abo baduhanura na boss wacu arimo ngira ngo murabibona ko twicaranye, niwe abanza kutubwira kwanza, niwe ya propose yuko dushobora kugora gino kiganiro kugira ngo ngira ngo mwe mnyene murabibona maza kuvyumvira. Boss kwanza banza ndakuramutse kwanza, umeze bien? Safi sana, tumeze neza kabisa, turashima Uwiteka. Wow, boss arashima Uwiteka, gusa boss ino style nenda kumenyereye ko narinda kumenyereye nka X-ray bomb no musi waje uri vrai by yake. Mbo oya ajewe njyewe navuze ati je ndo umuntu ahindagurika. Voilà. Jinjana nibihe. Yego. Mu gihe ndi kumwe n'abatama bisaba yuko mba ngerageza ndabe ko novuga gute kakijya kanu gahe chameleon. Je ndi chameleon uruvo. Uruva je ndi chameleon sirivuba. Je rero ndi kumwe n'umujene, mbashaka ko mba ndi umujene. Uno munsi nkuko bivuze ari umuntu yubashe kabisa, ari kugwego kabisa nuko novuga. Yavuze ati mwe ugwaruka ndabakeneye ko kwicara hamwe ndababwira ukuntu mushobora kwitwara. Urumva ko ayo namahigwe twaronse uno musi muri Inyishu Media. Ego. So bakunzi ba Inyishu Media arokuze John kandi rero ngira ngo muko muravyumva X-ray bomb jewe birananira kubera ko ndi umujene cyane, naho asa n'umujene jewe arandusha ubujene ndabumurusha nawe andusha ndabwita ubutama kubera ntarasaza nawe ne mu boss wacu gusara cyari umujene. So rero twicarice ngaha ngira ngo no munsi naje mabona ko nagerageje kwambara nk'abantu bakuze, nambaye ishati agapira nyene nataye ku ruhande ngira ngo mabona ko nagerageje no gufunga igifungo cyanyuma ariko cyagoma cegurura kubera ndavyibushe cyane. So bakunzi ba Inyishu Media rero twicarice ngaha nkuko habivuze n'abantu batwiyumviriyeko, babonye yuko ibikorwa dukora ari vyiza, bashaka kuduhana kugira ngo dushobore gushika ku kintu gikomeye kandi ciza cyane nkuko boss yamaze kubivuga. None boss ntiwibaza yuko byoba bizana ingorane muri company kuva tumva amajambo yo hanze cyane gute nk'abakozi? Urazi amajambo azanana hanze bavuga ngo ibuye ryo hanze ntigyubaka gute rero sinibuka sindiko numva neza uwo mugani ugomba uvuge. Ego jewe ndi umurundi kandi ndakunda gukoresha utuntu tutugani, gusa uwo mugani urumva nuwa kera cyane, si benshi bawuzi, ibuye ryo hanze ntigyubaka. So uwo mugani shatse kuvuga amajambo azasohoka azayinjira muri company avuye hanze ya company. Ntiwibaza yuko yohavazana ingorane muri company yawe nk'abakozi? Oya amajambo nk'umuntu agomba guhimpanuro yozana kandi ari umuntu adusumvye n'umuntu adusumvye imyaka twese yozanye amuna cyane bitubena.
Boss avuga agaswahili acene bituyeno avuze ngo tureke ivyacu gusa byo bari ivyacu ariko mu nyuma bikazana amahogre atandukanye gusa ariko sivyo nshaka gushimangira ko twebwe turakunda abantu baduhanura turakunda abantu batubwira amakosa yacu cyane cyane nka jewe kuze ndi umuntu nkunda kumva amakosa kugira ngo nikosore iyo numvise amakosa nshaka nyene gukora cyane kugira ngo mve muri rya makosa rero ngira ngo mwarabonye ibiganiro vyagiye birakurikirana rero dushaka umuntu aduhanura today dushaka umuntu aza kuduha impanuro zuno munsi boss rero ngira ngo niwe yogira ico bivuze ko cyane niwe yomenya neza ngene izo mpanuro za kumba zimeze nico gituma jewe bambwiye kwaza kamera no ko presenting iganiro navuze nacakije kubera ko nzi turi kumwe na boss nta na kimwe kizake wakibi sivyo ga boss yeah of course na kibazo kabisa okay bakunzi bayinyishumeza rero dukurikirane izi mpanuro murantuka gatoya ari ibintu ndiko ndalegra ngara ndiko ndondera nimero ziwe kugira tuyage rero bandanye uvuga ubayaguri kuko nyene mukanya je ndaza kumutelefona tugira ikiganiro gitangwa kandi nk'umunota umwe gusa dutanga ikiganiro s'il vous plaît. Okay, so bakunzi banyishumeza ndazi neza yuko mudukunda kandi mudukurikirana rero nkuko abivuze ariko arabaka nimero uyo muntu ashaka kutubwira izo mpanuro jewe ndazi neza impanuro abantu bakuze mu Giswahili bavuga boss ngoma mvuga Giswahili mu Giswahili bavuga ati kinywa cha mzee kinanuka lakini hakisemi uongo sasa umutama ashobora kumugaya kuvyavuze ariko ndakubwije ukuri kenshi abatama ntibabesha abatama baba bafise ico bita experience mu kazi experience mu byo bavuga urumva n'ibintu baba barabayemo igihe kirekire hari gihe usanga ivyo ariko akubwira yabikoze utaranavuka jewe anashaka ryari kwa dimanche niro 16 nzoba mfise anniversaire niho nzovuka niho munsi mukuru wanje w'amavuko gusa ariko hariho ababaye muri ibi bihe ndiko ndabamwo buno bujene ndimwo hari ababubayemo imbere yuko na jewe mvuka imbere yuko mu mwaka navukiyemwo muri roseze z'uko 10 z'uwo mwaka navukiyemwo hariho abari bahari bari bangana na je bangana nko kunaringana cyangwa bari bansumba nubo bagihari rero bamaze kubona byinshi bo barabonye n'ubuto bwanje rero kwakira impanuro ni ikintu ciza cyane rero ndishimira cyane iyo umuntu ariko arampanura nico gituma jewe sindi umuntu agaye impanuro uko iri kose no kuvuga hari ico ishaka guhindura kuri jewe rero nico gituma hano nyimba twaje hano nkemera ko tuzimbere ya kamera Benisha yararejeje gukora ikiganiro nyene ku machine niwe ahora no mu editor kandi mwahora mwumva ari mu cameraman ujya no mu editor niwe akora n'ibiganiro vyacu rero Benisha yarambwiye ko agomba gutaha ariko namusavye yihangane kubera ko zino mpanuro ntitwozigisha zino mpanuro ntitwozireka kugira ngo natwebwe tumenye aho dushaka kwishikana kubera ko hari gihe usanga uri kurakora sito abajene benshi niko bameze bakozi banyishumeza je siniko ndabesha abajene benshi niko bameze ndabeshaga boss abajene benshi niko bameze nabone telefone iri bapasa ama mukanye ikiganiro tuguma cyo dutangura ikiganiro n'abantu nyene batwiyumviriye je ndibazana abantu benshi badukurikirana abantu bari mu gihugu abantu bari hanze y'igihugu ariko no munsi twagomba tuyage n'umuntu ari hanze y'igihugu urumva rero ndabone telefone yiwe irapasa gusa yavuze ati singene ya call ngene ya isanzwe rero niwe telefone yiwe irapasa camuvyumva ko katari nimero zonga mu gihugu je ndibazana uko rero hama namwebwe bagiye kuduhanura twebwe n'abantu bariko dukurikirana mu vyumvireho nakare bavuga ati mbwira gito canje n'icundi cumvireho yego sate usanga fatiriye n'ibindi ariko mukanya ne twejeje kuvugana je rero inyishu media naho wa mbere bakunda impanuro aho kubatanga amahera ubamaye udu amahera twebye du impanuro voilà ariko nakantu tukabagakeneye rimwe na rimwe yego rega bavuga ati igikorwa coze ni faranga amahoro amahoro meze neza yego turaho sinzi namwe hiya ino turashima kabisa hama turi mu kiganiro rero sinzi ko mwatubwira akazina uratubabarira sinzi ko twobamenya neza kuko twe turabaza ariko twashaka yuko n'abandi ariko aradukurikirana bamenye n'umuntu ariko aravugana na muri kuvugana
na Israel Ndikuriyo. Ya mukaba muri majahe? Abandi umurundi imba muri Canada. Okay. Rero ndi kumwe na Kuze. Twamvura avugana abahebi yake. Nkuko twari twize kuvugana yuko uno munsi numunsi wo kugira wo kuduha impanuro. Ego rero uno munsi rero turi mu kiganiro nyene n'abandi badukurikirana bavyumvireho kutibaza impanuro uza kuduha niza kubaka twebwe nyene gusa n'abandi suko Kuze. Ego murakoze. Israel Ndikumana ndakuramutse cyane none Kuze John kandi. Okay, turabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe abane namwe hama turanezerewe cyane twari twifuza kumva impanuro mugiye kuduha kandi turi ziteze cyane ngira ngo n'abakunzi banyishu media barazikeneye. Nivyo reka tubanze turamutse abakunzi ba Nyishu Media. Namwe bakozi ba Nyishu Media kugira ngo mwese ubakoze ko namwe abarinde amen abazigame amen tukadushimye muduhaye uhoraho hagucubahera amen. Okay, hama Israel ego ndibaza urukurikirana Nyishu Media cyane kandi uri mu bantu bavuga ko uri umurundi akurikirana Nyishu Media ari mu gihugu cyo muri Canada. Rero abakozi ba Nyishu Media usanzwe ubazi cyane, turafise Ntare, turafise Kuze, turafise Nice, turafise n'abandi bari muri stage vuba barashobora gutangura ibikorwa. Nakaya kantu nk'abakozi ba Nyishu Media wigeze kubona katariko kagenda neza na cyane cyane gutangura kuri je mu creator wa YouTube cyangwa mu creator w'ibikorwa bya Nyishu Media kumanuka ku mukozi wa nyuma ni kiye kintu twohindura cyangwa twobandanyirizako? Murakoze cyane. Muri make Nyishu Media baje kubashimira mwese aho abahezagire. Bivanye yuko igikorwa mwakoze cyo kuvuga reka nkawe bosi wa Nyishu Media uvuga ati reka nicare hasi ndabe icyo supporting kandi igafasha n'urundi gwaruka nini ikomeye cyane kandi twishimira cyane cyane ku bantu n'ikindi bato bashoboye gukora n'abandi bose kira muntu ari wese akagira umwete wo gukora kandi akaronka uhora amuhezagiye akagera no ku rugero ihezagiro ikagenda ishikira ibi ni ibintu wari wese yarakuri guharanira ati ibyo nokora ibiteza imbere jewe gusa ahubwo biteza imbere n'abandi bose bishoboka ko kwifatanya nk'uko wagize uyu mugambi kuvuga ati reka ngire iyi Nyishu Media hama ukangaja abasore urabona yuko ibintu by'ubuzi biragoye cyane gose. Rero bica bituma cyane cyane iyo umuntu agize ikintu cyo kuvuga ati reka ngira akantu ngira ukangaja nk'abantu bangaye bakagira occupation ibintu by'agaciro wari wese akwiriye gushima. Je muri make ndabashimira kandi ndashimira n'abakozi bitabira kuvuga ati reka tuje kurondera akazi uyu mu boss wo muri Nyishu Media kandi nawe kabakiriza urukundo. Ibi ni ibintu bya mbere dukwiriye gushima uwari wese iyaba twese ariko byogenze
mbere yoba menshi mu gihugu cyacu ariko tubishobozwa n'uhoraho. Muri make rero twamo turabashimira cyane ku gikorwa mwagize, ku bakozi mwese no kubakurikirana Inyishu Media. Ku mpande zose ni kuvuga uwo ari wese arafise agaciro. Yego cyane. Rero kuri ibi rero niyo mpamvu abakurikirana Inyishu Media nabo tubashimiye kugira ngo dukomeze kuraba ibyo urwaruka rurimo rurakora mu gihugu cyacu mu buryo bwo kwiteza imbere mu gihugu. Ibi ni ibintu by'agaciro cyane rwose. Hama muri make nk'uko mwavuga ati duhereye nko kuri bosi nk'ibintu byoba bidagenda neza kugira ngo ibintu bishobore Inyishu Media ishobora kuguma itera imbere cyane kurusha nk'ibintu byoba bigaragara by'umuntu abantu wanyu baba babona. Rero muri make ku bintu bimwe biragenda ariko hari aho bishika ugasanga nkumbure ntabwo bimwe biragenda neza 100%. Yego aho nyene ho twashaka kumva ibintu byose habaho kugira iki, habaho kwinegura. Nuva ko mukora neza ariko ikintu je nashimikira ko cyane nkamwe babosi iyo bakoze ibiganiro birakwiriye yuko mwongeza nko ku minsi mwahora mugira iyo muvuga ati kwinegura nko mu ndwi mukaraba ibikorwa ingene byagenze, aho mwakoze neza, aho mubona bitagenze neza mugaca mugarurira hafi muvuga ati twakoze neza, ubu rero ko twongeza ko iyi point tubona iburamwo canke iyi point tutashitse ko tuyishire ko. Hama ku ruhande rw'ahandi tuvuga ati nkumbure nimwe biragenda neza, nkumbure abakozi ntabwo bitwaye neza mu bikorwa mu buryo bwo kwakira abakiriya. Nkajya umuntu wose mu biganiro umumenye makuru akagenda kamuganiriza, hari igihe bishika hakabaho yaho umumenyesha makuru amera nk'utandukira akamera nk'ugenda gucreatinga conflict mu majambo, usanga niho bice bizanye ingorane, ugasanga umuntu agiye gutora amakuru ntayarose nk'uko byategerezwa kugira ngo ashobore kuyasangiza abantu bose. Icyo kiganiro ugasanga ntabwo kigiye neza biturutse hamwe ku bamenyesha amakuru, kubera umumenyesha amakuru agiye gutora amakuru bikwiriye yuko ashobora gufata information y'abo bantu atagize uruhara arimo aragenda ahagarariye kuri naka, kuko wewe uri neutral, urimo uragira iki, uje gutora amakuru kugira ngo uyashire kuri social media. Bikwiriye yuko utaba umuntu ugenda ukamenga hari uruhande rumwe uhagaze ko, hari uruhande rumwe menga urimo uragenda nawe gutera conflict. Abantu already bari muri conflict, nawe ugaca usanga winjiyemo menga hari uruhande uhagaze ko. Aho no keshi bikunze kuba ugasanga abakozi bamwe baragenda bahura n'ibibazo byo gukubita. Ego ico kibazo ndacumva Israel. Gusa urazi mu kurondera amakuru biragoye. Jewe ndi umwe muri abo bakozi nyene, kandi naje ngira ngo mamaze kubona ko hari igihe mpura n'izo ngorane. Hariho abantu bigoye gukura kwa makuru, bisaba yuko uja mu ruhande rumwe kugira ngo nawe ashobore kwivugira amakuru nyayo. Rero mu bisanzwe uyu mwuga dukora burya uri compliqué, kandi rero hamwe muraza muradutahura. Je sinansimanura, ahubwo nashaka ndakubwire yuko hari igihe usanga bisaba ko tuja muri parti imwe kugira ngo le concerné ashobore kwivugira.
sinzi rero yuko yoba ari kosa tuba dukoresha kubera ko urumva burya n'ingorane akazi kose kaba gafise aho kagore naho koroheye icyo nicyo akazi gafise aho kagoreye ariko reka tuvuge hari aho nawe dufate wowe ku ruhande rw'iwawe urabona usanga wakoze nk'ikiganiro runaka ugasanga hari aho urimo uravuga amajambo ashaririye ayo majambo ashaririye agaca atuma umuntu agufata nk'uko ntabwo wagiye nk'umumenyeshamakuru wagiye nawe gutera intambara hagati y'abo bantu y'ibibazo batamwo bahuriza ugaca usanga kenshi bice bigenda kuri wewe nk'uko umenga niwe soko ya byose niyo mpamvu ukwiriye kuraba nk'ubu dufate nk'akarorero sino turabe urabona nka hano kwa Ntuzenya urabona baragize amakomenti kwa kino kiganiro hagati y'uyu musaza wa Nazi hari amajambo bamubwiye ameze nk'ayashaririye ukagenda uvuga ngo mbe uzomwitorera siko byari kugenda kuko ujya karorero ujya n'umuvyeyi mu gihe umuvyeyi dahari hari amajambo udakwiriye kubwira umuvyeyi yego umuntu aba ahagarariye mu gishingo cy'umuvyeyi ni kuza umuntu agerageza araba ati ese uyu muntu muraganira gute rero wamenye umaze kumenya ati uyu muntu muraganira gute niho umenya rero ati uwo ari we wese yaba n'umuntu muto ubona yuko ari muto ukamenya yuko ukungene ushobora kumuganiriza mu buryo bwa gishinga ntahe kamubaza ibibazo byiwe akabikubwira hama ukabaza n'uwo wundi hagati yabo nawe akabikubwira ariko we ntihagire amajambo ushiramo ashaririye yo kuzana ikibazo rero aho niho kenshi akazi gakunze kugenda ugasanga ndazi yuko akazi karagoye urabona kenshi mugenda gutora amakuru ahantu hari conflict abantu bari already bamwe baragwana rero aho no kuba makini mu gihe mwo muragenda gutora amakuru kandi n'ikibuza yuko umuntu umubaza ibibazo uramubaza ese ikibazo nyamukuru wewe kirihe wowe wese akivuga yo ari babiri bari kumwe umwe akavuga uyundi akavuga uko ibibazo vyiwe biri aho bizofasha cyane wowe kuronka information yose kandi ku neza nubwo bamwe barashwana ariko wewe urimo mubaza kugira ngo uwari wese avuge ku bibazo vyiwe uyundi avuge ku bibazo vyiwe urazi ikibazo gica kihaba ngaho rero iyo intabaye yego urabona ajya Ntuzenya aca baho urabona nk'abajya abantu bashaho komenti y'iki hajya rero no hava ukaraba ati ese yusubiye muri ajya amakomenti ukaraba ati ese ikiganiro navuze ukaraba comment ugaca ugaruka ku majambo wavuze nabyo nyene bica bigufasha kugira ngo umenye ikosa aho ryabaye nimba ryabaye kuri wewe cyane nimba ari umutumirwa mwatumiye akariwaza ingorane aho hose yaravamwo impanuro umuntu n'ugatoba yakubwiye gusubira mu Ntuzenya gusubira mu kiganiro muri zijya comment ukaziraba nimba hari aho wabonye wakosheje ukakosora kugira ngo utegure ikiganiro cy'undi muntu cy'abandi bantu bazogira kugira ngo umenye aho ushobora gukosora buri gihe mugabo cyo no kubwira kandi kuraje cyane ariko hanze abantu kumenya ukunyene utora amakuru hatabayeho conflict kandi ukongera ugasubira muri comment kugira ngo usuzume ngene uryohure neza ukungena amajambo yagiye urabe ati ese byagenze gute haraho noba narakosheje amugaca ubona ati ahantu noba nararengeje
nshoboye kuganira n'uyu muntu uti ejo ntibize bigaruka ukundi. Ibyo aho bizofata cyane. Ibyo bikunda kuba gusa, ariko ikibazo gica gihaba muri ico gihe nuko iyo uri kurabaza ibibazo nk'uko onya, hariho ukote imwe badaheza ngo baguha amakuru nk'uko wayipfuza. Hariho n'abaca babura inyishu bakwishura uriko babaza ngo bimeze gute, ariko mu bisanzwe kubera ko jewe manzi icanzanye ntegerezwa kugenda ntahanya amakuru, ncisha muri rya nzira, sinzi ko ndivugira muri make, nshaka nyene numve ubundi buryo nokoresha, kubera ko ari genci sa muravuga generally ku bamenyesha amakuru nka bose. Ego hari igihe usanga ukoresheje ijya nzira kugira ngo uprovoke ubundi kuvuga, ariko ubundi we agaca bitahura ukundi. Kenshi na kenshi rero usanga babitahuye nk'uko umengura batatse, wowe ugize attack, orke wewe washatse umuprovoke wumve réellement imvo nyamukuru yatumye ko akora ico kintu, kubera ko nk'uko babivuze hari igihe usanga turi mu bantu bafitanye ama conflit, cyangwa ugasanga turi mu ngorane zitandukanye, kandi razi kenshi no TV yayinyishu bakunda kwirondera mu gihe hari nk'ikibazo, niho kenshi dukunda guseruka. Rero utusanga ukoresheje kijya kintu kugira ngo umuprovoke kuvuga, ariko wewe agaca ashaka kugusimbira ko, ngira ngo uramaze kubona ko je watawe, ngira ngo amaze kubona ko je atawe dushamirana ngo ndamusimbireko. Rero nico kibazo rero kiba gihari. Hari gihe umubaza nyene uko onye ugasanga ntariko aratanga inyishu exactement, ariko ubicishije mu yindi nzira ugasanga uri kuravuga ibintu biri contre n'ivyo we yari yibaza, kugira ngo we wakubwiza ukuri rero aguhukure aho guhagaze neza. Rero benshi baca bifata kutariko, hariho bavuze ko ntagira indero ngo mbaza ibibazo bimeze ukuntu. Nivyo kabisa, ndibaza aho bivanye nuko twavyumvise nakuza ringana abandi bashise ubunyene bari inyuma ya kamera bariko barabikurikirana. Icyambere nuko twagushimira bivuye ku mutima. Nuko mbega ni ikindi kintu ubona ko twokorera ko canke twakongore swate nimbara ama image asa nabi, nimbara ama question ari faible canke son n'ibindi, kugira uvuga ati rero mu bisiri imbere nkeneye yuko nari nifuza yuko nk'ugwaruka rwo mu Burundi go gendera kuri iyi nzira yawe kunuko. Icyifuzo cyawe ahanini. Icyifuzo cya mbere gihari, urabona nk'uko ntuzenya hariho ibintu by'intuzenya by'ibibazo nko ngahe iwacu twebwe tujya duhuriramo mugenda muhuriramo hamwivanye, ntabwo muronka ntuzenya YouTube nk'uko musanzwe muyikora, nk'uko abandi baba bafise lisansi yabo. Ego mu Burundi na lisansi dufise kabisa. Byabikwiriye yuko kugira ngo YouTube social media itere imbere ngahi wacu, mbere yuko mu kwicara hasi mukaraba mukiga, mukaraba ati ese twoshika mu ruhe rwego rw'ubutungane kugira ngo bashobore kubafasha icyo gikorwa kijye mbere, kugira ngo urwaruka rwacu rube active, rumenye gucreatinga ubuzi, yaheza kwiga akamenya gucreatinga akazi, bivanye nuko mayi iroroha ku bantu bafise lisansi yo gukora. Raba nka kujya ku Rwanda barafise lisansi ya YouTube, urabona arashaka gusekinga y'ikinyarwanda bakagisanga kuri YouTube, ariko bagorana kugira ngo tubisange kuko ntituraronka lisansi. Rero nkamwe muba mubona iyo ngorane, murakwiye gushika icara hasi manda kuvyumvikana, mukaraba uko nyene mushobora kwicara mugasaba
ubutungane bubijeje kugira ngo babashe guteza imbere abasore mu kubafasha kubazanira kubaha iyo lisansi yo kugira ngo bazane ubwo buryo bwa social media bugwire mu gihugu. Dufate nkajya urabona nkajya mu Rwanda bararonka akantu ku mashusho media yabo bivanye n'abantu bagenda baraba ugasanga birabafashije cyane. Igikorwa kikabana kijya mbere bakaronka amahera yo guhemba n'iki ibyo bica bifasha. Sasa ego urumva Israel ico ni ikintu gikomeye cyane. Reka iki kintu nka leta mvyeyi leta nkozi izo kidufashamwe kandi ndabona ibintu bikogenda ku murongo. Ndibaza iki ni ikintu gitoya cyane nka guverinoma yo mu Burundi, guverinoma y'inga mu gihugu cyacu kugishamwe inguvu gusa n'umwanya muto tukaronka lisansi natwebwe, kuko ubu uravye nta buzi buhari muri leta, nta buzi buhari mu gihugu cyacu atari kugukreya gusa mu mutwe n'ibindi kugira turabe ko tworonka amahera. Kandi ivyo ndibaza nk'umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu cyacu azokidufashamwe kugira atuzanire lisansi kuri YouTube canke amashosho media yo mu gihugu cyacu cy'u Burundi nayo nyene atera imbere. Hama ibindi navyo ni gusenga. Reka tubashimire, ndabona umwanya uragiye kandi Imana ibahezagire cyane mugwe dukurikirana. Ejo nitwagira ikibazo cyane mukabona aho tuko turakora bitagenda neza, ndazi ko uri muri Amerika, muguma mudukurikirana cyane. Kuvuga social media yo mu Burundi no muri Amerika biratandukanye cyane. Uzoguma tubwira ati rero nimugire uko mugira update kugira mugendere ku nani ku mwanya. Hama akantu nagomba nongere ko kamwe ni guhimiriza nk'abakozi mw'umurangaja kugira ngo baze baramenyesha abavyeyi igikorwa barimo barakora kugira ngo umuvyeyi abazi ati umwana wanje yaronse akazi hano aragatangura isaha sangapi aragatangura aca bikoze cyane. Communication y'abavyeyi namwe babosi yuko itagaragara na byerekana yuko abantu kuko ubuzi umuntu aburonderera hari hose burumwe aho bamwe barangaje bityo kubona office iyo mpano n'impamya ubushobozi dukura ku ishuri. Ubwo niyo mpamvu bugenda buboneka gutyo muri iyo nzira. Rero abana hakwiriye guhimiriza yuko abasore bacu biba byiza mu gihe asabye akazi abonye akarobose mu gisata runaka akamenyesha ababyeyi, akamenyesha isaha atangurira ako kazi bizotuma communication atangorane bishobora gutera kanyu niba baharuye ikosa kandi bongere guharura ko ikosa n'abana ko haba ku ruhande rw'ababyeyi nawe bose, kuko nawe bose uri ku ruhande rw'ababyeyi. Hari ingingo bategeza kugendako nkuko no mu rugo hari ingingo bategeza kugira ngo abana babe mu muco mwiza, berekane vy'ukuri yuko umuco w'umurundi n'umurundikazi utatakaye wo kuhishuka igikorwa urimo urakora. Umuvyeyi na boss akamenya ati muhira barazi yuko nimo ndakora akazi, ntabeho kugenda hari ibintu utazi. Hama niho niko nagomba kongeraho yango ntagere induru zosubira kubaho ngo umwana ntazi, umuvyeyi ntazi umwana ivyo arimo arakora. Nawe nyene arakora vyumva. Nice ari inyuma ya kamera ariko arabikurikirana n'ababeni n'abandi abantu bose dukorana, kuko aya masaha yo gutaha bariko arabikurikirana n'ibindi cyo tubishira kuri YouTube. Reka ari ibindi zoca ndakwisabira inbox bikunze cyane bigusabira mu kiganiro gikurikira. Reka tugushimire, Imana ibahezagire. Namurakoze uhora abahezagira. Turamukiriza umuryango. Ego ndabaramutsa bose. Sawa. Nubwo matavuga cyari muto. Sawa. Bakunzi banyisho media ndabashimire zari impanuro za Israel Ndikumana ari muri Canada. Ciao ndabakunda cyane, kawuzini.